Ndabaramukije mwe mwese muri ko mukurikira televiziyo y'igihugu ndabaha nikaze muri kino kiganiro. Societe BMBC Group ikorera mu gisata cyo kubaka no kugwiza uburaro imaze amezi atari make iri mu isekeza ryo gushikiriza amazu abakiriya bayo bayituye, haba mu bigwati bita diaspora city, haba umukiriya umwe wese ku gatwe kiwe. Uyu munsi rero muri kino kiganiro twashimye kugaruka kuri urwo ruhara BMBC Group iri kirashikiriza amazu, tumenye amazu imaze gushikiriza, tumenye ayo yimirije gushikiriza. Kugira ngo dutahure rero byinshi muri kino kiganiro twatumiye umuyobozi mukuru wa BMBC Group David Ntamakuriro. Ndakuramukije ndaguhaye nikaze. Mwaramutse Antoine, urakoze kumikaze. Tumaze iminsi twumva ko muri BMBC Group muri mwisekeza ryo gushikiriza amazu abakiriya banyu ababituye. Mbega Burundi ari karabumviriza yotahurike. Ego bwa mbere tuza ngaha barazi ko dufite societe ikora ibyo kubaka amazu ngaha mu Burundi. Tukaba turiko turakwiza imyaka 14 tubitanguye mu gihe gemewe n'amategeko. Naho mba nka jewe nari mufundi kuva kera. Rero twaratanga mu gatandatu guheze ko mwaka wa 2025 isekeza ryo gushikiriza amazu menshi yaheze. Twagisekeza kubera yuko urumva n'amazu menshi twarangirije rimwe, usanga ariko akoroperwa rimwe, ariko asigwa amarangi rimwe, ku buryo utabigize isekeza bitokunda ko abantu binjiriza rimwe ari 10 ari 10 nabangahe. Rero hari isekeza muri ya migambi myinshi tumaze imyaka dukora, twarashikiriza amazu muri 2013 na 4 twagomba dushikiriza amazu imyaka yose tumaze tuko turashikiriza amazu mato na manini yageretse nayo hasi, ayo kudandaza nayo kubamo. Ariko ubu byabaye ngomba ko tugira isekeza kubera ubwishi bwayo, hajya bangu igiti ceze ngo cyo kwezeza. Rero imyaka 14 simikeyi wamaze kurangura ibintu byinshi bituma uhindura no kuntu tunganya ibintu biriya murakoze. Iryo sekeza ryahereye ryari rizoshika ryari? Iryo sekeza twayitanguye mu kwa gatandatu. Rero iryo sekeza rizohera ryari? BMBC ni societe yo ngaha mu Burundi y'abarundi. Turafise imigambi nk'akarorero. Iyi migambi gusa turiko turakora ubu twamaze gutangura, izobikiriko irakorwa no mu myaka no muri 2030 iyo tumaze gutangura. Probablement uyu mwaka turimo turatangura indi migambi kubera iyo twarisanzwe turiko turakora yaraguzwe myinshi, abahaba usanga imigambi turiko turarangura tubakamaza afise banyeneyo canka izo twubatse imbere yaho bakaba baraziguze. Hanyuma kandi natwe indani muri BMBC ko tumaze kwisuganya kugira dutangure indi migambi mishasha, tunabandanye dutangwe turiko turakora. Rero jewe intumbero niyo kuguma kandi turiko turategura n'abana bacu nabo bazobikora, nabo bazebandanize basukuriye abarundi nkuko turiko turabikora. Ni programa y'ubuzima bwacu twifuza kwiba ni abana bacu, kubera tubona byungura cyane igihugu, byongereza ishusho y'igihugu. Ndushaka kubihagarika cyane cyane ko abo turiko turubakira amazu muri kino gihe abana babo nabaza bakeniza service nyene. Kandi tuzoba tugeze aho tuzitanga ku buryo bwa kijambere bumeze neza kurusha. Urumva rero ntukiye guhagarika, ahubwo turaza aho ryatangura isekeza, turaza aho societe yatanguriye, ariko nitwifuza ko byoba ibya generation iherera kuri twebwe. Narigeze kuvuga ngaho ivya kugira ibihugu bitera imbere hari ama societe nationale familiale amari imyaka myinshi. Kujya rero bumva ati Buraya isociete imaze imyaka 500 yari yasekuruza wiwe amaze amashuri acayikoramo, twifuza ko abana bacu bayikoramo bakabandanya baha service abarundi bazaba bagezeho mu myaka 40 iza 60 70 imyaka ijaniza. Hanyuma rero iterambere gakunda ko tugiye turakora tanga service meza nk'aya abantu bikugura bica bihagarara nkuko mubizi. Urumva societe ntabikoraje. Rero uravye kuri Kenza tugeze ngaha twifuza n'iyindi myaka 105 ibandanye nizoba tukihari petetre, ariko byayo baje BMBC izi avantage kazimangana kubera bayitanguje batakiri. Ego rero ntitwifuza ko byagarukira hagufi murakoze. Kuva mu kwa gatandatu mumaze gushikiriza amazu anganiki, imbere yaho mwari mwashikirije yanganiki muri isekeza akabijya karimo n'akahe? Bwa mbere kuva mu kwa gatandatu
twashikije nk'amazu nka 30. Ubwa mbere mpereye ku kabijya, ubwa mbere ni kumenya yuko twega amazu dushikiriza hajya mu bona bifotoreza ko donka abakiriya bacu ubona batutamariga bakaryoherwa. Umuntu araza akaraba ku mpapuro z'amasezerano akavuga ati kiti twitwavuganye ko inzo ifise amazi arimo, ko amatara zoba arimwo, ko internet zoba irimwo, ko amakamera zoba arimwo, ko televiziyo zoba installe byose akandika ati ko intebe zizoba zirimwo, ko iki kizoba kirimwo, ko n'amatapi hariho ngira mubibona, hariho n'ahantu dushikiriza amazu arimo n'intebe n'amatapi n'ibitanda n'amakusa n'amamatera n'amashuka. Rero bwa mbere tweka bijye tuvuga ko ari muri kugushiza amazu nuko turiko tashikiza amazu abantu bagagerwa cyane kubera aho yeneza nivyo twumvikanye. Hanyuma tukadushobora mu buryo butandukanye n'andi masosiyete kuko bisaba buryo burebure na experience ndende kubera turi groupe nini twari basiguriye mu gihe giheze. Aho hari ibisata bitunganya mu nzu yeje kuyubaka, hari ibisata bisiga amaranga amazu byo muri BMBC Group. Rero urakunda kubona amazu y'aba ya leta canke abikoro twabo bakavuga bati inyubakwa yinaka yinjiwe, bakabaza ati none frigiri he, intebe zo mu biro ziri ha, amarudatera zo koresha ari hehe, ibukabura. Twege hari abakiriya benshi bavyijukiye, dusigaye dushikiza amazi abantu bashika bajyama nk'aba diaspora. Ifo gutahura igituma turiko turagurisha cyane ibintu tubaha. Kera umuntu twaramubakira inzu tutarapanga entreprise ukundi aje akaba inzu yaheza agashika tumuha urufunguruzo, mugabo ugasanga inzu ntigira intebe, ntigira televiziyo, ntigira rido, nimba hari y'amazi nta ndobo, nta gikombe, nta kintu na kimwe, nta kirahuri. Kubera ntitwari bwaguke hamwe ducubabwira societe yabikorera rimwe. Ubure tubwira mu diaspora duti nimba we ubishoboye ubitwemereye, turafise inzego zose zizogushanga ivyo bintu bibaye ngombwa no kwideni. Umuntu akavuga ati je amahera yo kubaka inzu yaheze, naje kubari hindu canke nagejeje aho twavuganye, kuko murazi ko ajya amazu amwamwe hari abayinjira bazobandanya bayari hagushika no myaka 20 bakayibamwo donc bariko baragiriya kwera amahera baza gukonkera rimwe. Yaba uwayifashe kwideni, yabo yayirihiye amakashi. Ubu twege turabwira duti nimba amahera yaguheranye duha amezi 3 uzoze mu 8 twakoze ibintu byose dushiramo uzuryama. Hako rero nakabijya kadasanzwe kandi kabijya novuga womenga birasanzwe. Iyo mubonye abantu bari barifotoza na BMBC ntimwibagire abantu benshi batanga akazi ku bandi banyamyuga baba bamenwizi abasaramara canke abanyamatara canke bakora amazi canke iki, ugasanga umuntu ariko araronderana n'uwo yahaye amasezerano yo kumukoreka niki yamuzi yanyikiye. Kandi kabijya nuko kiretse nk'akagorane ko bakatumye hariho nk'itariki irenga gatoye, mugabo twege nta muntu aturondeza ngo baranyitse gushaye ngo bari amahera yanje ibintu ntibabikoze. Oya donc bazabasanga kandi ibyo twumvikanye ntibikunda ko tubikwepa. Rero ivyo uko umuntu avuga ati je ntagize ingorane muri BMBC inzu yanje zoyironka, ntavye kuvuga ngo vyo kwanka. Mwarabonye ko turi hafi jana abantu batunganye n'imirimo myinshi turiko turakora, aba chef gusa bajya twita chef de service, aba cadre muri entreprise. Wiyongeye ko kwakoza amajana bakora amazu kuri tele. Abantu bose rero jewe naho David tabahari kuko ngira mwarabibonye hari amazu bashikiza ni nko mu rugendo rw'akazi bantumye nanje. Ivyo kubona yuko societe BMBC umuntu ayizigiye inzu yaguma yishikira n'igihe David le chef numero 1 muri BMBC atabahari, ivyo navyo nakabijya no kuvuga ni systeme iremesha abantu. Ubu baraze naho mvate ndagwaye bavuga ati ntaco, bacha badati nakane comptable ni hari, directeur technique ni hari, chef wa provision ni hari, engineer wa BMBC. Ukabona yuko rero n'ububijya rero turiko turagira nibwo butuma muri make dushobora kurangura imirimo novuga basokuruza bacu bataranguye baravyifuje. Burya ntawe tokivuza kwiga ubuciwe gisa neza. Tubatse systeme ishingiye ku bantu b'abarundi benshi kugira mbere n'abanyamahanga bashoye kudushiramwe ubuhinga tubaka amazu tuyekipe kandi kubwishi. Murakoze. Mbega haje bavuze BMBC Group, aka ka group koko
gasigura ivyo bisata byose bikorera hamwe mu kugira iki cya BMBC cyane. Urumva kera navuze ibyuko umuntu yubaka inzu agaca afata inzu akayishira ngaho itagiramo ikintu na kimwe irateye amakenga uje kuyinjira. Ugavuga ati none sike amapiriza arakora n'ibindi kugira tugire societe yubaka inzu gushika gishiremo ni kamera na internet ni na gaze niki twasanze bidakunda kuja muri boîte imwe cha tugira nk'igisata bita BMBC Energies ico kiraye bijanye na internet ayo makamera ayo magaze yo guteka ivyo bijanye no kwestara ibintu by'amasanamu hariho n'abakiriya bakunda akazi kwestara umva ngato muri televiziyo habanyu murabizi hamwe twestarira umuntu akaziki kaza karayingira ryamye abantu akora by'amajwi kujya amazu tuvuga ngo aravuga canke ibi bakora ama smart house izi nzu zishobora kwidanditse bazinjiyemo n'ibindi ivyo bintu byose rero twasanze nk'iyo kuyoba society imwe tuyita BMBC Energies turafata duti none ko tuko tubaka amazu menshi inzu tuyubatse yo mu diaspora hanyuma tukayimara keshi twege abantu twubakira baratugira inshuti gushika ngacu zeze ibintu batazaza nabo miryango yabo harimo nayo mazu twabubakiye cyangwa ati none inzu izosigirwa abantu bayubatse birirwa mu mabeto bazoshora kugera inzu reka inzu tugira igisata kizoza kirazigirira isuku kizoza kirazikotesha badusigiye aba diaspora canke abose bo ngaba akazi reka tugire igisata c'abantu bazisasa bateka injya baboza imiduga y'ababosi bajera amahoteli kuko nta kigwate na kimwe tutariko turubakamwe hoteli hajya mu gahahera iraremvye zinahera bishe bimwe muri mirwane izo bihari mitenga twatanguye aho gutegura hazo biri muri mirwane de naho nyene bicatanga kubaka muci izo bigeze kure aho turiko turubaka hose n'ibindi bigwate bica rutanga kubaka turashira nk'amahoteli n'amasantre de santé n'ibiki kugira ngo naho ukorera akazi n'amaho boga naho bagira siporo kugira habe by'ukuri nta kijambere kandi n'ibintu bya kijambere naho rutembera muri ibyo bihugu bidusumvye iterambere ntusanga nabo babifise ibanza byinshi aho ucuronka service nyinshi sur place rero twaje tugira nk'ico bita BMBC Homes ni societe igera amazu twahejeje yaraheze kubakwa ntakiri mu mashantier abubatse ntibasubira kuyaraba baca baza kugwana n'andi mashantier bashasha tuca tuvuga ruti none hanyuma twaragize nk'isociete yitwa BMBC Logistics iyo uri kubaka amazu menshi bijya baraho turiko turubaka bwishi n'ubundi buca buza ukoresha imizigo myinshi biti by'umimbaho amarangi ibintu byose terura amasima bitwaga n'imiduga tuca twigura ibikoresho bitwara imizigo amakamyoni n'imiduga mito n'ibindi bijoje gutwara ibikoresho BMBC ikoresha bitwara n'ibikoresho ayandi masosiyete nk'akaroba twitweti dukura imizigo hanze dushoboye kwatwara imizigo hanyuma turagira ibindi bisata nkakiya bita BMBC Motors ko dufise amashini twagira n'imiduga bizoza birasanzara hajya bisanda batamuntu abirepaye igisata kivyanteretena icyo ndikita nka garage maintenance barepara ivyo bintu bijanye n'imiduga bakagira iki hanyuma turagira n'ibindi bisata byinshi bituma rero muri make byitwa BMBC Furnitures ni ukuvuga hajya duhejeje kubaka inzu shaduhamagara muri Furnitures ati mwebwe ikibanza cyo kushyiramo televiziyo ntigiteguye hajya amadekoro y'uma televiziyo indani decoration intérieure shiramwe intebe shiramwe ibitanda shiramwe ububati shiramwe ibikoni baca baza muri Furniture hanyuma hariho nk'ico bita BMBC Workshops gikora ibijanye no kugara amazu n'ivyuma n'amaluminium ivyo vy'inyuma urabibona nibaza ko mbere misiza dushana gutandukira ibijanye n'ama PVC kugaza bakoresha hanze habidakwiriye cyane rero naco iyo ariko harubaka umufundi bamwe baza kubaka naco ikaza kugwana n'imiryango wewe wubaka bwati umuryango uni muri pere kutera twawuhejeje naho rero iyo kampanye muri makora ko kukimbaza ni sote 12 ntihajya rero wumva bavuga ko ari BMBC Group zihagarariwe na David Ntamakuriro mugabo entreprise irafise umuyobozi wayo n'abakadre bayo n'abakozi bayo
iyo ibijya rero navuze vya kampanye naho atahandi hantu wovyumva kubera iyo forma ntikunda mudafise nk'isegitire nk'iyo nyene probablement inzu mwoshobora kuyimara mugo ntimwishiremwo televiziyo canke mwishiremwo intebe ikampanye kwigiza amadore yaheze ikunda muri societe BMBC Group kubera dupanze uko narigeze kuvuga ngaha igihe mperuka ngaha nti ndiko ndabivuga ngaha muri televiziyo nationale RTNB mwampaye no mwanya mwakoze umuntu acayumva umenga ni ibintu yovyuka yiyumvira bigakunda waba uri mu milliardaire waba uri iki ibi bintu ntivyokunda kuvyubaka mwanya muto igituma rero iyo kampanye ikunda abantu kubera experience ndende twarose umwanya wo kumonta kamwe kubera mba ni ibintu biri nk'ubuhinga samahera akora gusa ni ukuvuga ni nko kodana muri televiziyo akazana nk'ibikamera byinshi agatondeka ibikamera n'amadrone n'ibiki n'imiduga n'ibiki ngo kora televiziyo numva gacuzana abajournaliste bashasha ave kw'ishure batafite formation urumva byose byo bafana nkuko ariko uzanye abantu batanu bafite experience bo kwiyaranja bigakora rero natwe abantu bamenye ko uko kuntu dutunganijwe ni inyungu ku gihugu turashobora gutanga service atawundi muntu yozitanga kandi tuzana amahera ngo ubimonta mu munsi umwe kuko urumva hari kwigisha abakozi hari ukuntu bamenyerana hari ukuntu bamenyera kwakira abakiriya hari ukuntu bamenyera imidogo yabo n'iminezero yabo ukuntu tubana ku buryo ivyo bintu rero vya groupe hari muri iyo ntumbero kugira utange service iri complete umuntu murumvikanye ko mwubakira inzu bitwara umwanya ungana kugira muyimushikirize inzu isanzwe canke inzu igeretse rimwe urumva twebwe bwa mbere mu kintu mu entrepreneur arushako nk'abahinga nuko umu entrepreneur ntashira imbere ivyo yifuza n'umuntu agereranya ivyo yifuza n'ivyo ashoboye n'ibishoboka rero mu bisanzwe mu byo muri ideal ivyo umuntu yifuza twege muri BMBC Group n'abatari twege mbere mufundi wese abimenyereye umuhaye amahera yo guha etage heza no meza 5 n'ibintu byose nivyo navuze birimo iheze kandi bikoze neza uko mwe mu biko urumva naho nyicikazo kirivage bivana n'igihe hakaroro etape zihereye zo muri administration kubera urumva hakaroro nk'idari y'inzu nk'igisenge c'inzu yo hejuru hari umwanya cagenewe kubakwa umwanya cagenewe kurindirwa naho bawihuta cyane utemere gukuramwo ibiti ibijya bishikiye urumva ivyo ni ibintu bimwe bimwe rero nk'igihe intambamizi zivuye mu nzira wamaze idari yumye nakubwiye ko BMBC ifise capacity ubu yuko abakora imiryango y'ivyuma bakorera parallellement n'abakora imiryango y'ibitindani bakorera cyo kimwe n'abategura ibijanye n'amarangi bakorera parallellement bose ariko tubakomanda atari umuntu w'inyuma tudafise ko inguvu rero tugeze aho yatama beto akirimo indu tashana no kuyiguha ndibutsika umuntu yaduhaye 30 joro inzu tuheje kwisakara nzoza ryari mbizokunda nukuri mbafasha nshikiri wanje yayishikiyemo nukuvuga iki iyo tumaze kugira kijya miti kigega turashatwe guhinza mu kwezi mugabo ico tumaze kubona nka experience iyo inyuma yo guheza kampanye yo kwihuta iheze mu by'ukuri inzira kene umwanya wo kurama umuntu hajya tuyejeje tuyugaye neza tusize amarangi ukaciduha nk'indwi zitatu utarayishikiramwo hari ukuntu tuyitosora tukagira ama mission de verification twitonze ahandi hari igihe umuntu mushikiriza inzu kwera ikeneye byihuta hajya subiye nko mu kazi i Buraya dukaya dusubira turaregera utuntu tutari kwabifigise neza sivyo navyo birakunda rero byinzira kenera umwanya nk'akara amajardin murazi ntikunda ko tuyihutisha turashaka kwiheza iby'inyuma mugabo amenagement iduhaye nka simu hajya inzu yaheze tukavomera jardin yawe uhashitse urabona ko umugambi waheze by'ukuri atari projet ikiri ankuru none mu biravye abakiriya banyu hanene ni bande gusa bifise gusa usanga bakora mu bihugu bakoresha amafaranga afise agaciro gusumba abandi ubwa mbere mpereye kw'ico c'amafaranga afite agaciro ko aribo twaduha akazi twaduha amazu cyane cyane bwa mbere ico nagenda raba jewe mpavuga nti muganga wa diaspora
bisigura iki urumva amaze imyaka 14 kandi nta wundi muntu afite experience nyaga nabo bantu gushika hamwe twagize centre d'appel arimwe abantu benshi bitaba abo bantu bo muri diaspora nuvuga generalenge mu myaka nka 10 narinda bitavye je nyene canke 8 hariho umugwi wo kwitaba abantu naratahuye yuko ayo mahera y'agaciro muvuga kujya bayaronka iburano muri Amerika burya niko bayadepansa suvuga ko umuntu ari buraya ego ahembwa amadolari burya nimba ahembye $2000 kwikoni ntayo usangako ayo mahera rero ntimwibaze nabo nyene ngo afisa amahera ari elastique aba diaspora ego nivyo baturusha pouvoir d'achat cyangwa usanga ibihugu bimwe bikingira abantu baho cyane mu by'imibereho ariko nabo nyene niyo turiko turakorana imigambi baratubwira ati ngaha nahagaritse iki kugira finance yonzo ubwa mbere rero kujya nare kubaka bigora umuntu wo ngaha sinzi ko mvise idana chaza gutangamo nk'umugenda ariko aranyumviriza niyumve ngo niyaji buraya agahenga amayero ngo ibadodosha bikemura byose namwe radumafite inshuti zigira des chiffres kugira zibeho kubera kwisi yose ubuzima n'ibiharuro rero ça veut dire quoi nabo nyene twasanze uburyo bafita nabo ngaha barawufita kuko muri kati wanyu marafise abantu benshi bafise amazu batari ba diaspora nafise abajournaliste ngaha aya afise amazu batari ba diaspora ariko hari aba diaspora nabo badashobora kubaka amazu ngaha iwabo kubera hariya ibiharuro by'amabije bidahura bitabaha epargne yo kwepargne ino rero ngaha ayo urakoze kwisha ba diaspora cyo mpereyeko je décourage abantu biyumvira yuko muri diaspora amahera y'amadolari ashatuma gukorera des miracles ico gusaba dusunde ba diaspora aribo baduha akazi twege kuri na 9% nuko bobo ikintu bita budgetisation gukora ibintu wabiharuye kirateye imbere cyane hariya nta muntu kandi asesagura nta muntu munzu yasa amatara mu cyumba atari ko arakoresha nta muntu amazi aseseka nibikunda batubwiye bati nuruyoya muri diaspora ino muri Canada tuba muri Buraya umwana w'imyaka 4 ntashaka kuva mu cyumba itaratarije imije amahera keshi baduha aba muri ko kuntu bakora ibintu babiharuye hanyuma ngaha naho turaronka abakiriya bo ngaha abadandaza si benshi muge gituma tutabaronka si kubera badafise amahera oya ni kubera bwa mbere bataruronderamo batabona importance nk'iyo aba diaspora turonderamo ngaho umuntu ashaka gutakazi mu mangazini canke agasaba konje nka kuri RTNB akaza guhagarara inzu yiwe ibyo yari kwinjiza mu rudandaza rwe bigahomba ngo ndavyubakire katari mu engineer hanyuma kandi ngaho tuko turavuga amazu arimo internet arimo gaze arimo ibikoni vya kijambere bikora umuntu ateka ko ashaka guteka imwe ifura ashaka kwitekera umukate atawutunye intuze harimo piscine n'abagwiza tunga hari gihe batamenya ko bafitiye uburenganzira nabo bumva umenga iyo ni rigise canke idashoboka aco gituma nabwiye nti hariho n'abagwiza tunga ngaho bubaka amazu canke ba personalite ngaha bashaka kubaka amazu atagira nk'ibikoni vya kijambere atagiramwo ivyo navuze abana inza kayibamo nkazijya zo mu makate mato mato kandi yarafise ubushobozi kubera yabishinze abatabishoboye aba diaspora rero keshi twe baratwitura kubera babona tubegereza rya comfort y'Iburaya inzu teka indani inzu ifise ibintu bibikora inzu gukorana na societe ushobora guhamagara mu joti BMBC ndakeneye maintenance ukazobona umukozi wacu arakorotse n'ibikoresho baturonderamwe ivyo bintu rero abantu bo ngaha rero yabazi ko nabo babikeneye turabana abantu benshi bakibizu binini nibiki nabo nyene twaturonka ibari senkani mugabo keshi tuza kubaka amazu yabo turashamwe ivyangombwa mu nyuma amazu yaraheze kwera batari bazi ko bari afite solution mu Burundi yo muri BMBC urakoze ega hajya bajya mubakira mubaha mubashikiriza amazu afise impapuro ziyaranga bijya bita titre de propriété canke niyo baheza bakaja kuzironderera okay umva kuzironderera d'accord muguru umva nka twe tukorera mu bya immobilier turazi kwanza aho bicara aho bidaca hose turazi bikenewe rero nk'aba diaspora badusigira ma procuration uburenganzira tukababera hari matongo y'abantu igihe abantu bubaka amazu mu matongo yabo biguriye kuko naho nyene mu itongo ryawe uraduhamagara ukavuga uti BMBC ndafise parcelle yanje mu Kajaga canke ngahaye canke mu Kinindo canke mu Kabondo canke hana
ngomba rero muyinyubake ndafise amahera canke mfise igice c'amahera canke mfise makeye ayandi muze munyongorereze nzoyariha mu myaka tuzokumvikana. Baba rero abirihira amatongo yabo canke abubakisha na BMBC kw'ideni, abo bantu bose turafise twebwe ubu igisata gishobora kubafasha kurondera impapuro zituma baronka impusha zo kubaka n'impapuro z'amatongo bagomba ko tubakiramo, kuko nk'akarorero byo kw'ideni iyo tugomba tubakira inzu kw'ideni urumva turegizija ahantu twubaka bafise titre de propriété canke rekivara kugira ngo ibikunde ko iryo tongo shaka tubona ko ari umugambi Isekerize. Wewe utashaka kuronka umwanya wo kubironka ucituma BMBC ikabikuronderera. Donc navyo rero birakunda. Hanyuma muri BMBC mu bigwati vyacu Diaspora City Gahahe, Diaspora City Miroir 1, Miroir 2, Diaspora City Tenga, ahantu hose tuba dufise impapuro zihagenga amategeko de propriété atuma nyene umunagura azi ko biri mu mategeko ko atamuntu azoza kumubwira ngo sohoka ndafite urupapuro ndagatongo umushikirije imfunguzo z'inzu cumuhana na ya titre de propriété na titre de propriété. Murakoze. None kumenga hano ni mukorera mu gisagara ca Bujumbura canke mu micungararo abantu bari ruguru babakeneye murakorerayo mu ntara za ruguru turiko turakorera kuva mu mwaka w'2016 nk'akarorero reka mpere kwanza nk'akarorero mbona n'ijya depo ya Bararudi yo mu Kayanza. Okay, nuko nyene mwege mudashora inzoga mutahaca murabe ukuntu hameze. Turahaca mu Kayanza kenshi. Okay, ajya rero ajya ni infrastructure ya kera. Nyubakwa ya kera ngira ngiza 180. Rero hari harashaje. Mu 2016 Bararudi yatwikozeko atigenda mhadusubiriremo. Hari mu 2016. Twarakoze imigambi nk'iyo nyene za Cibitoke za Rugombo. Mu Rumonge za Gitega aho urumva muri capitale politique tafite imigambi twaranguye n'indi dutanga kurangura. Ivyo kandi tukekora muri ya parcelle y'abantu. Ico gusa tugomba kongera ko ubu tutaradukora dukurikije n'ugutanguza ibigwate hagati mu gihugu. Ubu bigwate byose dufise binini ni Bujumbura ngaha. Kubera bwa mbere turabadandaza kurugero runaka. Rero umugambi wo kujana ahantu banza kwikora abazogura. Twaramaze gutora rero ico no kwita offre iberanya na ruguru. Turi mu kudogana rero imigambi ya mbere muri intérieur. Kugira ngo abantu oya iryo banga rindekere nzoza ngaha kubivuga umunsi byatomotse neza. Kugira ngo nze mvuga ibintu ucuvuga ati wazi ko BMBC tuvuga ibintu ugacuvuga ati nkunda bwete Diaspora City Gahahe cara kweka ati ngajya amazu. Rero kugira ngo simpave mvuga ibintu nyene nzoza guhamagara tukwereka tuti ngahajya. Murakoze. Hari igipfunguruzo kinini ya duhora tubona mwifotozanya n'abakiriya banyu igihe mwamo bahereje imfunguruzo z'inzu. Sinzi ko kibaje mu rubaho nuko ari rangi mwagisize. Barambona bifotoza bagifise. Kijya gifise insiguri igihe twagomba gutangura Isekeza mu mwaka uheze. Cyo gushikiriza amazu menshi. Nabwiye nti abagenda nje muri societe yitwa BMBC Furniture ni mumbazire urufunguruzo rumeze uko ruzosemboriza ko umuntu tumuhaye uburenganzira ku miryango yose yo mu nzu yiwe. Hajya rero natuja ku muryango principal tukugura nkuko ni nkaho tubatumubwiye ati inzu yawe yose rero ubu uye urugura aho ushaka aho ushika hose. Rero ni kimenyetso cyuko atahanu na hamwe muri iyo nzu yiwe yimiriwe ko na ari twayubatse ko uburenganzira kwa twifise ko tubugabanije canke tumuhaye bwose, kuko novuga ko nk'ababa mu nzu bazoriha mu gihe cy'imyaka myinshi abo tuba tugabanije uburenganzira bwacu mugabo tuma hari ukuntu inzu tuyifise ku burenganzira mugabo hari hawe tushikiriza baramaze no kuziriha tuba tumubwiye duti nakijya gipfunguruzo duti turaguhaye uburenganzira bwose kuri inzu yawe. Kuba dukurikira canke abanywanyi baba bakeneye kubimenya nizihe ntambwe umuntu aca kugira ngo ashikirizwe inzu kujya mu bigira. Okay, urumva imbere ko umuntu ashikiriza inzu ifoke nyene aba yaragize amasezerano. Bwa mbere hari intambwe mvuga bwa mbere kwantu baka matongo yabo. Matongo yabo ufise parcelle igihanga canke igitega canke ariho hose
cyangwa ngaho Bujumbura mu Kinindo mu Gasenye mu Gisandema muramubona mu mazu dushikiriza amazu atari mu bigwate bya BMBC kandi twayashikije guhera muri 2012 ayo mazu. Ivyo rero igihe uraza ukadutora ukatujana ahari kibanza cawe aba engineer bakagipima bagipimye ukababwira uti hajya ahantu mwapimye nkeneye gushiramo inzu imeze uko nuko ivyumba 3 4 2 5 etage yo hasi igikoni canke ibimeze uko nuko ni mungirira ivyigwa abahinga bacu baca bashushanya ivya vyiyumviro babwiye aba architect dukorana hajya bagaca kubwira ati yanzura abasaba rero ngiye kisunze parcelle yawe ukuntu imeze tubona wo yubaka ngaho kayubaka ukuye isura yiyo nzu ubona uyikunze mwana ko mu Burundi nandi ushaka guca ushaka gusanga abantu batse ibintu by'amazu by'amahera menshi mugabo bisa nabi kubera yuko iyo ntambwe kwanza kwishushanya ngo babibone bitarubaka batayikoze tugere rero inzu uraza uwo mwanya wa mbere ukayitora amakosa ikiri gicapo ukavuga ati ngaya marangi ntaho nzokunda hanyuma ahantu hacafye uko sishaka muhagira uko gira ibishusha nk'uko nuko baje gutosora uko mwe mutosora amasanamu gutosora inzu mu gicapo mva mama yumvikanye ko bacabwa ati yanzu rero twatosora izo twara amaherana nayange y'ideve ubona ino deve yishobora uvuze ati ndayishobora bacabwa ati ngiyi contrat sinya tangure kubaka uvuze ati ntaho nshobora bacakwa ati none winjiza gute ufise uburyo bungana gute bacabwa hamagara bati dukurikije amahera wewe woronka twatwawe n'ibishobisho canke wewe watubwiye ibintu wisunze ibishobisho tubonye ugize imeze uko nuko birahura nico gituma abantu bose baba bategeza kuci wacu canke mani masosiyete akora nk'ibyo dukora kinyamuga bakabanza kuraguza imbere yuko bubaka amazu kuko birababaje gutangura inzu kuri kedi wasavye ikagwa mu nzira utarimuka ravyumva okay bavuga ngo ntawudurikanya amatara mengane ko ayivuga nukuvuga ko birabaje gufata credit hanyuma ntiwimuke kubera waciye ufata n'ibishobisho ukagurukira ku nzu ukabaka inzu y'ibyumba 10 ngo abana n'abashitsi nabuzukuruza n'abakibaze baronka bajyama kandi utari interna kandi uburyo bugoye birahambaye ko ubanza kugira abangeneti aya mahera mfise nibi nipfuza birahuye iyo rero bihuye duca tugira amasezerano yo gutangura kubaka inzu bidahuye duca dusubiramwo tugahindura ibyifuzo vyawe tukabihuza n'uburyo bwawe kuburyo twega abantu basha muri BMBC Group baturondera ko service zo kubaka amazu womenga bataye umwanya kuko uzamva umuntu ngo je ngo narondenga umuntu wari umuntu ngo yangiriye ngo prango ngo je ngo namaye ngo 1,000 ngo turasamira ngo miliyoni ngo arahejeje ariko none uwo muntu yarafise ubushobozi bwo kuraba ko ni wasaba ideni bizohura canke yarafise ubushobozi bwo kuraba kamera bihuye canke uwo muntu yarafise ubushobozi kwanza bwo guhana iryo deni ko BMBC ishobora guca imenya yuko ni deni uvanga aho byemerewe kabwa ati iyi hoteli yawe canke iyi nzu yawe kubamo turavye byiwawe ideni uragyemereye ingana nuko rero ico ni uko niko bigenda mugabo matongo hoho yiwacu matongo yiwanyu ho bico bigenda gute nukuza tukakubwira duti inzigo gwaya ivyo vyigwa byose tuba twarabikoze nivyo turi ha muri leta twarabirishe n'impapuro mva ndagatongo tuba tuzifise ho huza uvuga uti BMBC iyi nzigo 1,200,000 gigujana iyi parcelle guwangahe ngibi ibipapuro nibigira urumva ko iwacu biroroshe hanyuma iwacu kandi usanga n'amatongo ari novuga ahantu kwera kujije amapuro n'ibindi byose tuba twaravye ko hatari intamba zimwe zituma ushobora kusanga handi nko kubura amabarabara haraho tuza kubakira ahantu hatari amabarabara meza mugabo mu bigwate by'iwacu gushika ubu aho tugeze ubu nahantu uje kugura inzu muri Diaspora City haba ahantu hari amabarabara amatara amazi murakoze muriko muraraba uruhara rwa BMBC Group rujanye no kugabanya ingorane z'uburaro umva ko muri ku rugero rungana gute urumva iterambere ni mouvement d'ensemble ni nko gutonda urugamba urabona okay sinabizi cyane mugabo azi ko datara amasinema urabona niho ufata umusodo umwe ngo umenye inko yarutura ari wenyene ngo agomba ngo akora ibitangaza ni ibintu bafashanya nabandi ni team work
rero twebwe BMBC ndavye ibintu tuko turubaka bitari bikeyi ugereranyije n'andi masosiyete canke abandi bafundi bubaka wo tugereranya n'umusirikare umwe afise inkoho nini canke afise formation ndende umva ntiyotsinda urugamba adafise abandi bamwapuya. Rero natwe tuko turakora cane, tuko turubaka uburaro nk'igihumbi ngaha mu Burundi, dushize ko amaproje ariko araza hariho n'ibizorenga ngaha, ariko kwera igihugu ni kinini, burya igihugu ni kibicana. Ruhura ni runini, imbona kadoza ku bwa BMBC twebwe turiko turayibona, ariko dushaka twifuza ko abandi boza, kuko ntibikunda ko societe yaba BMBC yaba yindi, ntibikunda ko abasengereta ba individu kubera gusaba baba bafise uburyo buhinga boteza imbere igihugu kugira uburaro butera imbere, nibe muvuma d'ensemble habe amasosiyete manini manini nka BMBC bakavyisha n'abandi benshi bubaka basi ibitashikira mugabo urakoze cyane Antoine. Nk'ubu twe turapusa kugira twe amabanki yemere ko dukorana no migambi byo twa hafi imyaka 10 kandi n'ubusi yose hari yagisi ayakisezita nayo turi kumwe, urasanga batarajijuka cyane uravye ukuntu bikorwa mu bindi bihugu, ariko bo ntaguciriyemwe amahera baba batanze barunguka. Yego barunguka, n'abadandaza barunguka nk'izari projet no kwita iya maese twatanguye ni twabizanye mu gihugu muri 2020 tuzana bino bintu, nta bandi bantu bari bwabikore ku rugero rwa gukinyamuga. Amabanki yaje rero ahigimanga kandi n'ubuye menshi ntarabona ko immobilier harimwo inyungu. Ubu rero twaje ku monta systeme yo muri immobilier boshaka kutwogako tugafashanya igihugu gatera imbere. Umva mbakaza leta hari ibintu tubona dukufashije gure experience, kuko kuva tubigiyemwo n'amasosiyete yo mu mahanga yaratwegeye turavugana ukuntu handi babikora, turabona nk'ivyo baturusha bamwe bamwe, naho natwe hari ivyo batangariye abaje iwacu. Abo bantu babije nk'ubu turafise abapartenere muri za Kongo za Kenya, hari ivyo baturusha muri immobilier mugabo natwe barasanze hari ivyo tubarusha. Nk'akarero mu bihugu nka za Kenya twasanze ntaba entrepreneur loko benshi babikora kuri urya rugero. Ababikora kese sangara amasosiyete mpuzamakungu ava muri Turkiya mu Bushinwa n'ahandi, abagudatunga badani mitaye kwembesa mu byo bihugu, mugabo aho abajene bo mu byo bihugu bava hasi kubaka ibigwati basanze ari nk'ikintu cha innovation ngahi wacu. Rero kubera ari muvuma d'ensemble iterambere kugira ubara butera imbere ni tuje hamwe, ari masosiyete leta idukoranye, yaba BMBC yaba leta, nta numwe yikoranye bikunda ko ateza imbere uburaro. Twe turafise nk'akara makuru y'ukuntu ivyo abantu bakeneye mu buraro amahera, nemeza ko nawe muri leta badafise babijeje, ko navuze ko nk'akara twe turabaganga ba diaspora jewe maze imyaka 14 ndonka amadoriance yabo bavuga ati turose imeze uko twabishobora. Abo bantu batwegere nakwe tubegere, dushanga ivyiyumviro, turazi ikintu cyo tuma abantu benshi cyane boronka uburaro nabo uburaro buciriritse, kuko ubu novuga ko turiko twubakira abantu bafite amatongo nk'akaroro, mugabo abantu badafite amatongo ntibikunda ko tabura buciriritse. Turabona nk'akaroro ivyokogwa kugira abantu benshi akoze ba leta, turabona systeme babereye itandukanye n'ijya mwumva ideal abantu bagenda baravuga mu barabara. Turabona systeme babereye tukuje ibyo batubwira chaque jour, baza bafise amahera mfise miliyoni 40 byo kunda. Nkabona nti yituba twari kumwe nujya muntu muri obo habijejwe akamfasha muri iki, ujya muntu namuhinzo. Rero turakeneye ko leta nk'akaro dukorana dufise intumbero yo kurondera solution canke batapwiye ku bantu ari abantu tariko turubakira kandi bafise n'amahera mugabo badashikira akenewe. Turakwa tudisho bakeneye cova muri leta. Murakoze. Hamwe leta yogira abagize leta bogira inguvu hakaboneka dufate aho kubakira, bavuze bati twubakire abakozi, bakavuga ati dutanga itongo dufashe muri ibi na biriya, banke zishiremo inguvizi nka BMBC nko kubaka nko kumwaka nko shobora kubaka urarubungane bashaka ibintu d'environnement d'ensemble ni byinshi woshaka gusanga kuko kubaka nko burari igihumbi ku mwaka ibihumbi kubera urumva nk'akaroro abarokare ngaha
pouvoir d'achat yabo ntidutegeka kubakira ibizu bizimvye cyane bigiye kubaka sivyo nukuvuga amazu abantu bipfuza ngaha ni nayo usanga Afrika y'epfo hose no muri Amerika abakarase moyene bakora si ibizu bizimvye cyane bya miliyaridi n'amazu familiar atuma umuntu abiwe agatekana ayo mazu rero ntabagoye kubaka cyane turashaka kubaka naho bama miliyoni y'amazu ko abarundi turi beche mendevire rahari ikibazo kihari niyo systeme yo montwa bidakunda kuko nabwo turi mu ensemble hanyuma ibibazo byose mu byukuri muri societe nta namwe ku isi umu entrepreneur turubazo by'igihugu nta namwe ku isi ni igihugu kibipanze kaca kitwegera n'igihugu bwaco secteur privé tarimo ntibikunda rero igihugu kirakomeza ama entreprise nuba tubwiye bati naho bovuga ati BMBC aba duhe amaliste y'abantu miliyoni bashobora kuronka imiliyoni 30-50 babuze amazu 40 twese tubazana nk'abantu batwitura sheke joro ndafite 30 miliyoni ntiyokwira ubwo nkamenya ntiyaba leta yampaye iyi facility namwubakira ujya mu ntinzo ivyo bintu rero tubironse tujya tubaka amazu ari abordable abantu benshi bakeneye kuko ntibakeneye amazu très bien tuko turubaka muri kino gihe tubakira abantu atari bakeye rero ico ni kintu tubona cotezwe imbere cyane hanyuma ico kintu giteye imbere ntuzosubira kumva nk'akarorero ivy'amarokasyo ivyo abantu bidoga ngo amazu ariko bajana mu masentare bapfa ego ngo bansohoye ngo bandungirijeko kuko mu gihugu transport iteye imbere hamwe umuntu ashobora kuba Igitega ataye Bujumbura nta muntu aza gukota Bujumbura afise Igitega aca yirarira Igitega akaza gukora Bujumbura abantu babirarira ibubanza hariya kuri province rero urabona ko amabara baturafise ashikayo uko nk'ibitoro bizoza batera imbere kunyene ko ragenda hakaba ama projet yuko tugwiza uburaro abordable abantu cyatubakira amazu aho muri ayo mabariye hanyuma bace bahi wabo bace bideplasa transport donc amarokasi agabanuke uzasanga no mu bwizu haba ku 200 kubera iki uburabuza abantu bazaba baba iwabo nivyo rero novuga tugwiza uburaro bw'abantu bato canke afise uburyo buciriritse murakoze ariko uri kuraraba abarundi turi ku murindi wo kugwira ngombwa nimba tubona kure twubake amazu tuduga hejuru kugira ngo tuzigame isi ndimo wa mugambi kugira Burundi bwacu ntitubumare haguma aho ca kintu cyo kubaka inzu zikomeye umuntu aduga hejuru ko hejuru umuvumba wo hejuru ntiwaga je ndavye kuntu igihugu kiri pepre c'Uburundi nibaza ko dusumda densité n'Ubushinwa rero umuti so kutubaka nuwo gutegura abategura imigambi y'iterambere ibingaza ne bwabwe mgo je ni kwanda bibona nko entrepreneur ndavye kuntu bigenda kuko urumva abategura imigambi y'iterambere nibategure ini societe izoba ifise ubwenge bwo kubeshaho n'ibindi bintu hamwe tutarimye ça veut dire quoi ahashoboka tuharime mugabo fendofe turi beshi gose ku buryo tuzocubaka igihugu ku bice binini cyo cyambere n'amasociete n'ibihugu bitagira bitafite n'amahirwe dufite twegeye iwacu y'ubutare n'ibiki byose birabaho ubu rero burya mu by'iterambere umuntu ntashobora kureka gukora ibyo ashoboye no munsi ngo arindiriye amagate siere yo kuzoshira nk'abantu benshi abazoba bari hico gihe bazobikora ça veut dire ko habice bita aménagement futuriste bagavata icama barabara neza kwijya byagize wanajya mu Kamenge bibona ko myaka nyamba mwengera abari bahari barabibona muri zanana kombye baraciye amabarabara bashiranga amazu y'ibinombori iki kintu ni nk'umuco jewe nk'umuhinga mu byo kubaka ntanze kubera hari abantu bahagari ku mutima ngo Bujumbura ngo dotera imbere gute ntikeneye abantu baka magate siere ikeneye aménagement nziza ibindi bikorwa n'amahera mu gihugu abayaje urona mu Kamenge bariko baraboma kubera aciye amabarabara neza amabarabara n'amaveni byose biciye neza bariko babomora ya mazu y'ibinombori yo muri zanana sisi zanana kombe bariko bahashira amazu ya 5 niveau ama hotel ça veut dire que rero aha izabwiza bajya abantu urabona ko tugeze mu Kamenge n'ubu leta ikeneye abantu bahashira amagate seri ikibaronka nukuvuga urabona ko iterambere si bishobisho nukuvuga tubungeze ubu tuko tugera ini classe moyenne niniya idashobora kuronka uburaro ubuje bwo kubitorera umuti subwo kwabwa ati ni murindire twe turonka amagate seri
kuko wase kuba aho babango babe stable baca ba febre ntibazogwiza itunga ngo igihugu kironka amahera yo kuronda bagwiza tunga canke bonyene ubwabo bakamugate siere. Ubu no gufata mu quartier périphérique mu mabalie ba créer ama quartier nk'aya bahora bakreya nyene kera kandi hari ordone bavuga bati tugomba tubashiremo pendant 50 canke 40 mugabo haciye amara neza hanyuma igihugu PIB yongereye investissement étranger zikagwira investissement national zikagwira tuzoza turaca ahantu tutabomora n'ikintu na kimwe n'amakondite y'amazi yarashizwemo tubomora amazu dushiramwe ayo dushaka sine igihugu urumva harimo nabivuze rafa passe mu byerekeye logement habitat harimo na question y'umutekano abantu babayeho neza amazu yabo canke bakose nibindi hari amenage neza harimo question ya sécurité harimo question ya fierté nationale uko rero abantu benshi batubafisa amazu niko n'umutekano w'igihugu buri andanje rero birakenewe yuko abantu bahagarika je nageze kwivuga rafa passe nti iterambere samagate siere kuko marabona nk'imihugu by'Iburaya be Scandinave n'ahandi ibihugu wumva ngo abantu bayeho neza uzogenda usange hariho n'abatazi amagati yeri kuntu umuntu ayabamo mu mazu mato bafise ibintu byose bakeneye. Rero ibintu ubutwe dukeneye ngaha mu Burundi n'abantu bari imiryango stable kugira ikikora cyane itekane navuze by'umutekano bifasha n'ibindi ayo magarate siere atuma tuba mu buraro bwiza azizana navuze rafa passe by'amasanseur numva uwatse agarate siere y'iminivo 200 ijanga abantu nk'imiryango igihumbi nizo twifuza twese muguru umvisaba amatara riregiriye cyane isaba gaze n'ibindi bintu byinshi ubu burabona ko cyacu kitarabyegeranya neza hanyuma nigihe iby'ubura bitari bwavugwe cyane mu myaka iheze ntihari kubera amagate siere hari kubera abantu benshi bari bafise aho baba canke logement izimbutse location aho umuntu aba kuko naho ndiko ndabivuga nta gihugu na kimwe abantu badapanga amazu kandi gupanga si n'ubukene gupanga ni normalite normal y'umuntu afise amafaranga nivyo rero urumva twege tubona ko kuba mu mazu agekeye ni vyiza mugabo je ndabona ari parametre zitakunda ubwa mbere pouvoir ariko zubaka inzigerekeranye irazimba cyane kubaka muramona ikingi bayiha ibingana nkuko rero ashaka kuvyipfuza nkuko twe tuvyipfuza ariko mu entrepreneur nakubwiye nti nkaraba nkuko abandi bantu benshi bavuga avuga ati ideal niyi namazu meza agerekeranye y'ama etage harimo amakave n'ibindi byose n'ama parking sutere canke yariye acavuga ati no finance maziri nibu ntizihari rero urgence korera kubishoboka hanyuma ivyo navyo bizokwikora murakoze. Kugira ngo ibikorwa vya BMBC Group byo kugwiza uburaro bwa kijambere bitera imbere nakahakamo mwotera nk'indongozi turakeneye ko leta ibona ko turiko turabikora tukaba tuyibwira yuko tubona ko ari ahantu bidashika kandi turabona ko tushaka gukora ivyo leta itokikorera bikunde kaka twe turakora ama societe amazu inyubakwa tukaziha umwanya bigakunda neza kuko turaba naho dukura uburyo siho leta ibukura ibyo umva bicakure amazi ugira fagitire sinya muri leta twebwe ariko twege dukorana nane mabanki n'ibindi hari gihe bitworohera canka aba privé n'ibindi rero leta ifate societe BMBC n'izindi zigwiza uburaro nk'isociete zayo nkuko navuze ubufaransa canke Amerika canke abushina bufata izi za jiko n'izindi za sojeya societe tubwire ati kukurumva mwabuze ko hariho demande hari kibazo cy'uburaro mu Burundi n'amarokation no mu manza z'abantu bakubwa mu mazu kubera bariko barazimvya n'ibindi twavuze ko dufite solution twebwe kandi yoba effective mu myaka 2 canke 3 leta ntirondere kwitora umuti ivyo bibazo ntibizokunda ari interne ibibazo kujya navuze mu Faransa muri Amerika ni secteur privé nibavuge bati BMBC nandi ma societe akora ibintu dukora n'abanyamahanga bibaye ngombwa bafite ces compétences batrose toutes les facilités batworohereze batwengenge n'amafibese dufise baduha uburyo bwo kuyaroreva hanyuma tubereke ukuntu izo ngwane z'uburaro zivaho kuko ni ibintu dukoreramo tubuzi bafate yuko ibyo dukoza leta ibi bikoze urumva hanyuma bibaye ngombwa mbere nimba dufasha no kwimplanta mu bindi bihugu bonyene bo muri leta kuko bikorwa n'abarundi
kugira tuzane n'uburyo bwishi twarimanta ivyo dukorera mu Burundi bikure leta nyene babikore muri umenga birimwe muri affaires étrangères ivyo ama investissement abo bantu ico kibazo ibibazo kwe tugira bituma tudahama amazu menshi abantu bafise uburyo bayabaye leta nidufashe tubikureho kandi ntirondere kubikora mu kibanza cacu kuko ntibikunda nta namwe kwisi bikunda baduhere moye BMBC iteye imbere ni societe y'abarundi twebwe dukoresha abakozi nk'igihumbi nukuvuga twegereye tuvuze tikora projet yo kuronsa uburaro meme accredit abakozi igihumbi abarundi umiliyoni miliyoni d'euros mu Burundi nimba zikenewe nimba byukuri sobezo ihari kuko umu entrepreneur abanza kugira ivyigwa akaraba kwivyo ibintu agomba gukora bifisa ntabikeneye twebwe ubunyene je dufata abakozi igihumbi dukoresha tubagwiza nk'incuro 10 canke 20 urumva ninde yunguka leta atanze akazi kwa rundi beshi rero ndabona ko ivyo bibazo by'uburaro n'ibindi bibazo byinshi bihanze igihugu biciye muri secteur privé hamwe umuntu abona umu entrepreneur ariko agwiza uburaro uwo muri bo bakavuga tujya n'umupartenere wacu ariko turasozera kabazo gatoyi kandi gashobora kuba gafise ngira ngo umuco mufise imanza zingana iki muri sentare mufitaniye nabo bakiriya banyu baba bitura baba bari hanze canka ngaha mu gihugu ubwa mbere bavuze ko mu gutanga ikiganiro yuko tuko tagira isekeza ryo gushikiriza amazu urabona ujya munezero abakiriya bacu bazanana umuntu akavuga ati jewe nukuri BMBC ikizi nkoreye naratunye umuntu wa mbere muri 2012 ndamurikira amahera ndi buraya byaranse natunye umuntu wa kabiri wundi mugenzi twiganya cyane kwagize nawe nyene nawe nyubakiye nabi ndavye ino nzo munshikirije je ndakina gafoto kanya ukabona umuntu wa mbere arabikoze none mwe ntimufise abadandaza imiduga badandaza ibintu abiri umuntu murabona abantu badandaza ibintu bigoye nko kubaka biringo technicité byo kumonta byo guteranya udupiece nka twebwe ukabona abakiriya yagurishije kintu akaramwe ifotorezako bavuga bati igiciro cyari ciza resultat ni nziza ndabashimiye nukuvuga uko bigenda kose twe tafise ibanga rikomeye bituma abantu badushima badukoresha badatabuja bacu bisigura iki rero rijya banga ntibaza ngo nivyo duhitamwe muri bakeye kuva muri 2012 itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani niho societe yabaho BMBC Group ntitwigeze tuburana n'umuntu muri sentare ngo tutahaye service nziza canke yaduhaye ibintu tukabijana nabi n'uyu mwanya nyene ndiko ndakubwira nta rubanza rw'umuntu yatujeje inzu dufise ntiturigera tuja kuburana n'umuntu ngo twamubakiye inzu nabi canke uburyo bwe ngo twabunyikije umuntu yo kwiyumvira rero mu gihugu kizima umuntu aba afise nk'abakiriya amajana basanga ibintu by'imiliyoni 30 40 akafise abakozi nk'abajya mbere ngende ndanakubwiye ko atarubanza dufitanire kandi n'umukozi wa BMBC n'abakozi bacu kubera barafise akazi burya basangiye ubusa bitana ibisambo umva mwaka nta mukozi muhiranira oya nta mukozi muhiranira kwere nta namwe jewe nditaba ngo kuvuga ngo umuntu tutahemvye burya nta muntu kiretse ikibazo kinaka twatiko turaregera nta bantu bajya ngo mu gifundi ngo baramwana ngo aba engineer twe tumwa urumva rero twege isosiyete ni nziza tujya ibyo duhambije nta bintu murumva ko n'uburyo twagiye turaronka mu myaka iheze ntitwabushize mu byo gusayangana kuko nibyo biba biducanshamo n'abakiriye rega ntumvise ko uburyo twaronse aho kubushira mu byo gusayangana ngo tugire ibinabiriya birebire twabushize mu byo kwagura societe kugira ngo itange service nziza tugira materiel menshi societe hinduka group kugira ngo umuntu twikorera irangi twikorera intebe twikorera umuryango twikorera idirisha kugira abantu nise turabadeseva nimbira ko iyo itahinduka ngo web group gutyo twari dufite imanda nakwe n'abantu benshi urumva rero ko ni societe nziza cyane kugeza ubu kandi sinova ngo nibihamana urumva navuze ko entrepreneur cyambere birinda ntugenda kubihamana tuziga cyane imana ni nayo dufasha kuducisha ubwenge mugabo nitugendera ku bintu by'ibihamana ngo duhuruduke ngo imana ngo irabibona nibyo rero byizo manda nakubwiye nimba bitari si kubera imana gutitujinga ijisho ni kubera ngo dushira mu ngira ubuyobozi bwayo bw'imana
twavuye rero twegera bamwe mu bakiriya ba BMBC bubakiwe amazu n'iryo shirahamwe maze barashinga intahe ukuntu bakoranye na BMBC kuva mu ntango gushika babashikirije amazu. Iri shirahamwe naryumvise nk'uyu munsi canza ku biro byabo nkejo kubaza ndahasanga uyu Vianney niwe nyakiriye arambwira ibijyanye n'ibyishirahamwe bya societe yabo aranyigisha hamwe ko bimeze numva sa n'uri kunze campaho ambwiye ndamusabye cyangwa ati hasigara inzu imwe ariyo yenyene ati zindi zose zarafashwe ndamusaba nti yimbikire atambye cyangwa ati uzuzejo tujyane uze kwiraha hanyuma ndabishima ngo ndatanga base y'inzu barakora atangura gukora ivyo rero nivyo onyeje notangura gushinga muri make nta bya pirate keshi bakoresha muri make atabirewe hanyuma nanje nkatangira ko rero shimira n'umuryango wanje wamerekeje umufasha wanje n'abana banje bose bamerekeje kuri igenekerezo ry'umunsi rya 30 kugira ngo babone urufunguzo hariho utararuzi jewe yishirahamwe no yivuga ko byinshi cyane yewe akarorero nk'izu mushikirije ni ya kabiri mu nzu zimaze gutangwa ngaha anye. N'umushingwamanza wa BMBC Richard Gahungu aremeza ko atarubanza bafise muri sentare. Iya gatatu agomba anjina yaguze umuyobozi mukuru ati nta maza twabura kumva yuko journaliste ko ati cyane abakiriya sinumva ko nta maza twaburaye ariho imanza ntondo zijanye n'abakozi basanzwe ntakambuza asanzwe mugabo nta dosiye y'umukiriya iriho muri sentare dukuri ntayaka yicoboye barakiriye nawe kubera nakiza nawe uvuze ko wabaye manza ndafise nka imanza na zibiri yose izindi zagenze bashobora bireba nyiraho atamakire irimo bashobora bireba ukuri zibeshe baraziheze turumvise ko ishirahamwe BMBC Group risanzwe rikora mu gisata cyo kubaka amazu yubakira abari mu mahanga canke abari ngaha mu Burundi rimaze igihe riko rirashikiriza amazu. Twumvise ko bakora batiziganya kugira ngo ntihagire amatati bogiriranira n'abakiriya babo. Turumvise ko atarubanza bafise muri sentare. Jeze rero tukaba tubimenye kubera twabishikirijwe n'umuyobozi wa BMBC Group David Ntamakuriro. Ndabakengurukire kuba mwatwitavye mukaduha uwo muco. Ego murakoze cyane Antoine. Twiteze ko mudosa kuduha kandi kajyo nkaka tugasangira ino experience twimvira ko igihugu keneye cyane murakoze. Igihe cyose tuzoba tubona ico umuco abarundi bo babakeneye ko tuzobahamagara eka n'abandi bazoba bakeneye kutwitura tubandanya tubikora uko niwo murimo wacu. Tubakengurukire cyane dukengurukire mwebwe mwese mwadufashije kugira ngo kino kiganiro gende neza bari mu buhinga bw'ivyuma tubatumirire kubandanya mukurikira ibiganiro bica kumbonesha kure y'igihugu.